Imana yacu tutayiho reka tuvuge tuvuge ibikorwa Imana yacu iyo turwanira intambara zikomeye intambara zibona n'izitangwa Imana yacu Imana yacu Seneza kumwisikirwa yasigamye uruti Imana yacu zigamye indongozi zacu tuyivugirize impundu. Twararonse amahoro, Uburundi burasubira buratoha buragira ubutegetsi nyabwo. Ubu rero tugeze ku ntambwe igira gatatu y'urugendo rukomeye rudushikana mu gihugu c'amata n'ubuki. Uburundi tuburimwo, ubu hageze ko tubwubaka. Aho twavuze ngo gushika amahoro, mumenye ko ari igihe tuzoba twashitse kuri ca gihugu giteye imbere tuzohashika amahoro. Mugabo hariho ibisabwa. Imana mu kuguha imisi yose hariho ikibanza gusaba. Iragusaba yuko baza kwemera ikaba ariyo ikurongora, ikaba ariyo igutegeka. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko muba muri abantu muri ku rutonde. Kugira ngo urutonde rube nuko haba hari indongozi z'ukuri zemera Imana kandi zigendera ubuntu, indongozi z'intwari. Nico gituma iki civugo tugenderako ni icivugo gihuriranye n'uwo mwaka w'2025, umwaka twise umwaka wa mbere mu rugendo rurora ku Burundi buteye imbere. Niwo mwaka wa mbere. Uwo mwaka wa mbere uhuriranye nuko duhindura ingendo, tugahindura n'inkoro. Duhiriwe duhishije rero aho bukera duhera ku matora y'indongozi. Na Musa mwavyumvise bariko baratwigisha, nawe nyene bavuze bati uwo mutwaro ntiwo utwara wenyene, utegeza kuronka abagufasha. None rero aho bukera turatora indongozi. Mbega indongozi zikwiye igihugu kiri mu rugendo kigenda mu gihugu c'amata n'ubuki, igihugu giteye imbere. Iyo ndongozi yoba imeze gute? Nivyo tuzomara iyi minsi turiko turigishanya kugira ngo abazotogwa baze babizi, baze bazi ico baje gukora. Kuko indongozi zizotangura mu mwaka wa 2025 ntaho zizoba zisana n'izahora kera. Izahora kera zariko zigira umushinge, wari umushinge kandi nukubinezererwa kuko barashoboye gukora umushinge ukomeye. Turafise umushinge twubakirako n'amahoro n'umutekano, turafise umushinge twubakirako n'uburongozi bwamaze gutsimbatara mu gihugu kuva dutoye ibwirizwa shingiro mu 2018. Uno munsi rero turafise aho twicara, nico gituma bitworohera kubandanya urwo rugendo. Indongozi rero buzizotogwa ni indongozi zije mw'iterambere. Nico gituma inkoro ya kera izoba yaheze. Muvyitegurire kuko hariho ubu abagiye kwitoza bibaza ngo ni bimwe vya kera. Hariho abashaka abashinga amateka bazi ko ari kuja kumanika amaboko gusa. Uwatacaterera turasavye ko yoba ari kuramwo hakiri kare. Turazi yuko hariho abagenda gusa kugira bogere ku bandi. Ivyo turamaze kubigira kwitohoza. Uno munsi ubabaza mu ndongozi z'imigambwe itandukanye iti kuva ubu tugira amatora ku ntonde zuguruye. Kubera iki? Hariho ingumba zirira ku mvyeyi.
ubu rero ntidukeneye ingumba, dukeneye imvyeyi ko arizo zizoba indongozi. Nico gituma abene gihugu twese twokanura tukaraba tugatora koko indongozi zije gufasha muri iyo nzira kugira ntibaze baducereze. Hari habo uhaye igikorwa uyu munsi azogiheza mu mwaka uza kandi cari igikorwa cari gukorwa mu munsi umwe. Abo bibinebwe ntaco bazoba batumariye. Muri iyi minsi rero nivyo tuzoba turiko turigishanya, kuko murazi yuko ntaco twigana kihari, kuko abakera batwarira mu kirere, kuko Imana ntiyari bwabe umwami w'i Burundi. Mugo ubu twarimitse Imana kandi izodufasha. Nitwemera kwidutegeka tuzoshika amahoro. Nitwemera yuko idutegeka tuzoshika amahoro. Nitwanka naho kwidutegeka ntituzotera n'intambwe imwe. Hanyuma rero mwe muritegura kugira ngo tube koko abakunzi b'igihugu.